Yes, mi amani. Hani nariko ndiyumvira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore. Ko wasigaye inyuma mu iterambere. Ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel. Aho ni kandi. Ni hotel y'akataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge. Ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano. Ishuruti oya. Hari ivyumba vyiza vy'imico yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle. Hari amasare y'inama y'imanza kabare buffet umukeke n'ibindi bijanye. Mbega customer care iri hano. Mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika uteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we. Akandi kabijya rero piscine na iradushwaramwo vuba cyane. N'ibituronsa hotel Paradise on Earth. Nyakiriza? Okay. Ndufako wareneze nukuri turashima Imana yo mijuru aho vyibushe ko umushwarara w'izuba gusa oya n'ubuntu bwa Yesu n'ubuntu bwandiho gusa sawa ndabona yuko atako mutagira kugira ngo twibera habona twimererwe neza duse neza kubera ko ubaye munsi y'itara ikindi nane bage kubabwira iyo ucanye itara urakira imbeho ugira n'inzobe nka jewe amubona naje ndi kumukubanya mwema kubera ko nkunze kuba ndi mba munsi y'amatara mufisiki bimeze gute bigenda gute kwakwanya 0 minutes 0 seconde twebwe muri Dufakome nkuko mwashoboye kubibona hariya dufise amatara y'ubwoko bwinshi. Turafise amatara matonya kubera igihugu bacigiciye bugufi mu by'ubutunzi. Turabaha amatara matonya ariko ni matonya mu giciro ariko akaba manininya mu kubonesha umuco n'amatara adasanzwe. Udutara ugura 220 gusa ukazoyakoresha imyaka utoshobora guharura. Twaguhana garanti y'umwaka urenga. Hajya rero sivyo gusa dufise n'ayandi matara tugurisha 30. Nk'ubu nukwereka iryo tara wosigara uratangara kuko iryo tara ubundi bwobwo tara mbere kurire nanabereka
nimba mutari mwari bonyiri iri nita naho utahari mwibarabara hari ukagira naguca utora rikomeye nabibonye biba bimeze aka nakabijya ko mwinduka kome gusa nabibonye ako nakabijya kanduva kome hanyuma nk'iryo 30,000 wifite garanti y'umwaka wose ukazorikoresha imyaka idaharura ni nko kubona ni kubona hanyuma twebwe twaje ngo dufinate twarabazaniye rero n'ayandi matara burya bwoko bajya bavukanyi bavuze twe tubufise burenze inshuro nyinshi ibiciro navyo uca wegera hano nta n'umwe turonka amatara kandi rero twabazanye n'akandi kantu ntiyagira usubira kubabesha twe tubaha amadeni gusa abashaka akadeni mwegere muri Mufakome twiyagire tubereke ingene akanumwe uyu munsi arara bukizimagiza sorenyakiriza ubundi bwo isigura ko atamwene gihugu numwe asubira kuba mu buzimagiza umwene gihugu wese leta mvyeyi yacu yarahagurutse kugira ngo ntihagire umunyagihugu n'umwe asigara mu muzimagiza ariko iri kuberona Mufakome twahagurutse nabonye hariho n'ahantu hashushe Igitega hari ahantu narayishuhiwe cyane niyo mpamvu mu byaraje nitwaje na ventilateur akantu k'umuyaga kadasanzwe kandi akanakambye muza ukabona n'ahandi kakoreshwa umuyaga nkuba cyane gakoreshwa n'imishwara izuba niryo rituma wirongera umuyaga ni ventilateur yemwe je nibaza ko tabasubira kwisamaza ngaha kuko twe twaje tuje kugira abantu b'Igitega bose tubakure mu rujijo tubinjize ahandi hantu bijya biri mwumvise ngo imodoka zoza twe twayimenye kare tutangira kuyitegurira hariho rero amateleviziyo yoyo twariteguye kubera twumvise abanyagitega ngo murakunda umupira cyane twaje tubazaniye uyu munsi tugenda tubashyiriyemo televiziyo akabirya rero ibyo byose tweca tubizana ituguha ngo genda no twe turaguherekeza no mu nzu tukakwakiriza fagitire tuyiguha duhejeje kukwakiriza ubona umucari wose televiziyo iri miraka umupira watangiye kuraba ventilateur mirakora akayaga karimo karaturuna nimuze no murabe no muri Mufakome ibintu birashushe mvuze bike cyane ibintu kandi muri Mufakome murakoze cyane n'amabonus menshi
inkofero muzikure kugira ngo duhe Imana yacu icubahiro. Mana yacu, Mana isi yose, Mana y'u Burundi bwacu bwiza, turagushimiye wowe udasiba kugira neza igihugu cyacu. Turagushimiye wowe watuzaniye umugambi wa Soleil Nyakiriza, ufashijwe na leta y'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi hamwe n'ibanki y'isi yose. Turagushimiye ko uyu mugambi uriko uradufasha kurangura neza yambona kazoza yuko igihugu cyacu cy'u Burundi kizoshika mu mwaka wa 2040 cifashe, maze gishike mu mwaka wa 2060 ari igihugu giteye imbere. Rero Mwami Imana, turabigushimiye ko iyo mbona kazoza igiye gusamirana mu gihugu cyose biciye muri uyu mugambi mwiza wa Soleil Nyakiriza, aho abenegihugu bose b'igihugu cyacu bagiye kuva mu kizime bari barimwo na kare. Na wowe Mana yacu ntukunda umwijima, kuko umwijima n'uwa shetani. Turagushimiye rero ko uwo mugambi mwiza uyu munsi turimwo kandi uri kuragenda neza. Reka rero ibiza kuvugirwa ngaha byose, kino kibanza n'abashyitsi bose biteka twaronse baze kugubwa neza, ibiza kuyagwa byose bize kugenda neza, maze Mwami Imana yacu igihugu cyacu gishishikare kuronka ibyo cyifuza kuri wewe, kuko turazi kugikunda. Reka Mwami Imana umugambi uzoshike ku mwene gihugu wese ahari mu gihugu cyose, kandi uzomutunganirize twese bizo bigende neza. Urakoze, turagushimiye kandi turaguhaye icyubahiro, kugiye kubyumva kandi ugiye kubigira neza. Umwanya wose uze kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Mumumpera amashi. Amen. Thank you. We are here to show really brilliant. Moi je disais bienvenue, aujourd'hui on n'est pas ici pour juste montrer des projets sur papier, mais on est ici pour aussi montrer de vrais résultats. On a besoin des tips qui sont là. On a aussi Ego hama twongere dusabe hano bariko baravuga bati umurisho w'umuntu twumvise neza, umusubire mu dukoreze atafoto umurisho w'umuntu chekeza ijya foto nayo umurisho w'umuntu ndabashirika kugira ngo bakore visite umurisho w'ingoma uriko urahezagira mu mwanya mwaje
cyane rwose, amashimwe cyane rwose.